nuko tubaha ikaze mwese mwana ya mukurikirana ibiganiro bya bica kuri Akezanet tubashimira kubona mugumana natwe nkuko musanzwe muzi Akezanet bashikiriza ibiganiro mu bisata bitandukanye. Uno munsi rero twashimye na cyane kugaruka kuvyerekeye incanco mbega ivyo gucandaga mu Burundi byifashe gute. Jean-Claude Bizimana akaba asanzwe n'umuganga, Dr Jean-Claude Bizimana asanzwe arongoye igisata cy'igihugu cyangwa umugambi w'igihugu ujejwe gucandaga cyangwa ujejwe incanco. Dr tubahe ikaze kuri plateau ya Keza. Murakoze cyane. Musanzwe mutwaye murongoye umugambi wa PEV, akaba ari umugambi w'igihugu usanzwe ujeje byo gucandaga. Bavuga yuko mwatanguye na cyane ari ingwara zishika kuri 5 mu candaga. Uno munsi bigeze he? Ibiharuro bitwereka iki? Uno munsi ivyerekeye incanco mu Burundi bigeze he, byifashe gute? Umugambi w'igihugu ujejwe gucandaga watanguye mu 1980. Ico gihe rero bacandaga indwara nkeyi zitandatu gusa, kandi uwo mugambi ntiwakorera mu gihugu cose. Bari muco bita secteur sanitaire. Umuntu yogereranya ko ari nk'akarere k'ubuvuzi ko muri bino bihe by'ubu, mu karere k'ubuvuzi rero ka Muramvya. Uwo mugambi watanguye muri iyo ntara ya Muramvya ucandaga izo ndwara zishika kuri 6, hama ugenda uratera imbere gushikura kwira mu gihugu cose. Iyo ni intambwe ya mbere, gukwira mu gihugu cose. Intambwe ya kabiri nuko n'igitigiri c'incanco cariyongereye. Sino zidondagura zose ngo mvuge ngo muri uyu mwaka yiyongeye kwizi. Mugabo ubu tugeze ku ndwara zishika kuri 12 dukinga ducishije mu gucandaga. Watanguye rero mu ntango ati mbe none gucandagisha abana bimaziki. Abakuze muri iyo misi heze barabona abantu benshi bamugajwe n'indwara y'ubukangu. Ubu baragabanutse cyane. No kubera akamaro ko gucandaga. Akamaro ko gucandaga rero muri rusangi wicandagishije bituma uhinguvu umubiri wawe, abasoda b'umubiri, bikazotuma haje indwara umubiri wirwanira wowe ntunabimenye. Nko baragucandaze bagukinga indwara y'igituntu ntunabimenye yuko umubiri wawe wahuye n'imigera y'indwara y'igituntu, mugabo umubiri ukayirwanya ukayitsinda ntunabimenye. Nk'umwakarore nk'umuntu acandazwe nk'igituntu ntasubira kukigwara. Iyo umuntu acandazwe igituntu ntibisigura ko adasubira kukirwara, mugabo umubiri urakirwanya ukagishobora, ariko hariho bakeyi bishika bakakirwara. No kuvuga baragabanuka cyane ugereranije n'abantu batigeze bacandagwa. Ivyigwa vyakozwe birerekana yuko mu bihugu batacandaze indwara yicankiriya usanga muri ivyo bihugu iyo ndwara yibonekeza cyane. Nuko muheje kusubwira ko mugeze ku ndwara zishika 12 zicandagwa ngaha mu Burundi. None nk'ibiharuro byerekana yuko mbega abantu bose bageze kuronka urucanco bararuronka, ariko umuntu yobaza gatoya kuko nk'utuvuze nk'ugwaruka hari incanco zisanzwe zihabwa ugwaruka ziharije zihabwa nk'ugwaruka rumaze gushikana nk'imyaka 15 14, izi nazo gasanga zihabwa abana bakiri bato gusa. Kera umugambi w'igihugu ujejwe gucandaga abantu bafata ko ari gucandaga abana gusa. Mugabo ubu rero nk'indwara y'igitigu iyo abantu barashobora kuyicandagisha ku myaka yose. Muribuka mu minsi yahera ikiza c'indwara ya Covid, kijya gihe twacandaze abantu bose, mbere tugahimiriza abantu bageze mu zabukuru kuko no bari babangamiwe gusumba abandi, hamwe n'abagendana indwara zimwe nka diabete, indwara y'igisukari, canke indwara y'ivumbuka ry'imirindi y'amaraso, canke abafise ibinure. Turacandaga n'abakenyezi bibungenze. Murumva sabana kugira tubakingire indwara zimwe nk'indwara ya tetanus. Tetanus turayikingira abavyeyi, mbere iyo tubacandaze tuba dukingiye n'abana bibungenze kugira mu misi ya mbere iyo ndwara ya tetanus ntizohave ibafata ngo ibagirire nabi.
hama ngiye ku kibazo gisa nk'icyo nyene wabajije hazoboneka urucanco rwo gukinga kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko ku bakenyezi novuga ku miyabaga ku bakobwa bakiri bato miyabaga ego nk'abakobwa dufate baba bashobora nko gusama inda urumva ko ico kintu bashobora urwo rucanco bashobora kururonka urwo rucanco abahinga baruteguye bahanura ko turuha abakobwa bakiri bato cane nko ku myaka nk'ingana imbere yuko batangura imibonano mpuzabitsina rero kugira tubikore neza tuzobasanga mu mashuri aho naho tuzohera ko bafise hagati y'imyaka 9 na 14. Mbega burya iyo umuntu ataronse izo canco akiri muto yakuze bavuga ati ndaje mu zime za canco ntaronka birashobora hagaruka akavuga ati zimewe naho ntazirose ndi umwana ariko ubu mwozime. Hariho ibikorwa dukora kugira ducandage abantu bitakunze ko baronka incanco mu kiringo cari gitegekanijwe no kuvuga kuva umwana akivutse gushika ku myaka 2 mugabo aho naho nyene tugarukira ku myaka 5 ico twita grand rattrapage kuko mu matohoza twakoze twasanze buri mwaka hariho abana bari hagati y'ibihumbi 200 na 70 baticandagisha canke bataronka incanco zose zikwiye hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 70 ego aha nyene mu Burundi ego nko mu mwaka w'ibihumbi 2022 bari abana ibihumbi 72 ubu ntituraheze ibiharuro ivyo mu mwaka uheze kuko bisaba amatohoza ego abo rero turasubira tugategura tukabacandaga incanco zimwe ziba zijanye n'ico kiringo bagezemwo kugira tubakingira indwara zimwe zoshobora kubagirira nabi hama ikindi ciyongeraho nuko ivyo iyo tubikoze leta iba yashizemwo uburyo n'abasanzwe bafasha igihugu tubikora ku buntu ego muri ibyo byose mukorana gute n'abajeje intwaro kuko mwe mu mugambi w'igihugu ariko ntimubikora mwenyene abajeje intwaro basiza gushiramwo ukuboko nk'umuku kugira baraba ati aha dufise ugwaruka rufise imyaka iyi gusha kuri iyi dufise abana bafise imyaka iyi gusha kuri iyi muri kano karere mukorana gute no guha akarorero ka vuba mukiza giheruka c'indwara y'ubukangu mu ntango twari dufise abantu batemera urucanco barudeha abandi bakarutinya mumbore kubera ivyo babwiwe abajije intwaro barahagurutse baradufasha guhimiriza abarongoye amadini amashira hamwe ataho yegamiye abaremesha kiyago n'abakorera kwa muganga twese dushira inguvu hamwe ibintu biragenda neza turaduza ibiharuro mugabo mu ntango byari byagombye kumera nk'ibigoranye rero baradufasha cyane abajije intwaro hari igihe abantu baba bavuga bati ibyo nyene tugiye muri ibyo bintu byo guhimiriza ugasanga bamwe bariko bavuga bati jewe sinshobora kujya kwicandagisha haro nk'ugwaruka usanga ruvuga ati jewe kubera ukwemera kwanje kumeze uko njya kwicandagisha canke ibi nibi kubera jemeze uko njya kujya kwicandagisha mbega mwebwe nk'umugambi w'igihugu ibyo bintu iyo bishitse kuko araba bavuga ngo batera abandi ubwoba babwira ngo urucanco rurose ngo uzocupfa ngo haheze iminsi ngo uzopfa canke uzogira ingaruka mbuko burya incanco zirafise ingaruka mbi mbega ivyo mumbajije tubishira mu bihuha kandi rero hagiye igihuha kirateye ubwoba mwebwe sinzi ko mwabaye mu bihe vy'intambara mu bihe vy'intambara baravuga igihuha mugaca murahunga ngo kigenda ibirometero byinshi bukeye ugasanga nta cabaye kimwe bababwira nticabaye rero n'ivyo bija mu bihuha abantu baravuga ibihuha bagatera ubwoba bakavuga ko urucanco baruguteye rushobora konona amagara yawe abantu ntibarondoke canke imbere bakavuga ngo uzocupfa ndibuka covid kiza baravuga cyane yuko abiteje urucanco rwa covid batazorenza amezi 6 mugo no kumenyesha kwisi yose nkumburahi wacu
abantu ntibicandagishije cyane mugabo ufashe ibiharuro byo ku isi yose abantu barenga ibiharuro 70% baracandazwa biroroshe guharura fata abashinwa ku isi yose miliyaridi 2 bose baracandazwa ufate abahindi abashinwa si miliyaridi 2 muri antunga ni miliyaridi n'ibihumbi nk'amajana 4 canke amajana 5 abahindi ubu ni benshi gusumba abashinwa no muri yaridi nabo nyine ni miliyoni nk'amajana 5 bararenza miliyaridi 3 bari kumwe n'abashinwa voilà aburumva bateranye bagize hafi ca kabiri cisi nimumva bacandaze ko bushikanye 50% ucushira ko iburaya bose baracandazwe kandi apana rimwe kenshi ga abari ku mugabane wa Amerika baracandazwe mugabo bose ntibarapfa tuba tumaze kuvyumva baracahema duce tugufata urucanco rero na kivuze ubwa mbere baruguhaye rurakurinda indwara ariko birashobora gushika ukarwara bivuye ku bintu bitandukanye abasuda mubiri barashobora kugabanuka kubera nko gufungura nabi barashobora kugabanuka kubera indwara zimwe navuga zisubiza inyuma inkomezi z'umubiri nk'indwara ya sida canke ya kanseri twiteze nk'incanco nk'izihe mu myaka iza mu Burundi nivyo twabikiye ko kare turabivuga ariko kugira tubinoganze twiteze nk'incanco izihe kugira urwaruka ruko ravyumva canke abandi bose basanzwe bavuga bati natwe hari incanco zimwe twari twitege izihe muri uyu mwaka hazoza urucanco rushasha rwo gukinga indwara ya malaria ntibazorutanga mu gihugu cose bazohera mu ntara zisinzikajwe cyane niyo ndwara ya malaria nago nyine ruzohabwa abana bakiri bato hari abakuze bahora bambaza ati none twe ko mwadukuyemo ko niho bayigwara cyane abana nibo ibangamira cyane gusumba abakuze hama tuzoheza dukwire mu gihugu cose mu mwaka uzokurikira harashobora kuzoza urundi rucanco si kuvuga ngo harashobora ahubwo ruzoza rwo gukingira abana bakiri bato abakobwa b'abayabaga iyo ndwara ya kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko izindi ncanco nizizoba zije gukomeza zari zihasanzwe sinovuga ko zizoba nishasha iyo zije gukomeza no kuvuga yuko ziba zije kunganira canke ziyazahora icazivaho akaba haje ni nka bishasha abahinga baguma bahinyanyura nk'ubu mu ntango hariho urucanco rwarimwo 3 baguteye rimwe ukaburonsa incanco 3 mugabo bariga basanga kugira abantu ntibazogaruke kenshi kwicandagisha bokongeramwo 2 izindi 2 zikaba 5 ego mbeko kusanga hari mu bihugu bimwe bimwe usanga hari mwizo canco ariko twe ntizi ziraboneka biva kuki ivy'incanco rero biravana n'indwara ingene zigwiriye muri ico gihugu kuko igihugu kugira kizana urucanco kirabanza kikiga ati mbega ahi wanje mfise izihe ngorane mbega hari igituntu kiriho mbega hari indwara y'ubukangu hariho indwara ya mugiga hariho indwara y'inkorora ya kanira hariho indwara yo gucibwamwa ndiko ukondondagura n'indwara dusanzwe dukinga babonye rero mu gihugu abahinga turafise abahinga i Burundi babonye yuko izo ndwara ziriho niho bagenda bavuga ati urucanco rwoza mu mategeko mpuzamakungu araba agenzura ingenzi nta muntu yurira indege avuye mu gihugu kirimwo bene izo ndwara aticandagishije ni nk'uko ata muntu aheza ngo yurire indege agiye muri ico gihugu iyo ndwara igwiriye batamucandaza kuko biba bisa nk'uko uwo muntu umuhevye ashobora kwandura iyo ndwara aticandagishije akazohera iyo agiye kandi mu bisanzwe umuntu agiye mu mahanga ntabagiye guhera yabagiye gukora ivyamujanye hama akazotaha amarembe hari bavuga ngo hari incanco nyinshi usanga uzitangwa mu bihugu bikenye ko usanga ari ingwara zikunda kuboneka zifatiye ku myanda ku bucafu ngo izo ncanco ntuzisangeho nk'iburaya aho twovuga nk'incanco zimwe nazo ko
indwara zimwe zimwe ziva ku myanda ku isuku rike ivyo nivyo hariho incanco usanga nk'Iburaya zitangwa ngaho iwacu honyene hariho incanco zitangwa muri Afrika nivyo Iburaya mugabo zidatangwa nabivuze ko igihugu cyose kiraba indwara ziboneka cyane hama iyo igihugu kivuze giti iyi ndwara twarayiranduranye n'imizi hari kiringo biha bagashavuga ati ivyo gucandaga rero indwara ntibigikenewe uru rucanco turaruhagaritse nko mu Burundi ariyo twamaze kurandurana n'imizi hari izo turiko turakorera ko nitwamara kuzirandurana n'imizi tuzoheza dufata ikiringo dukurikirane neza tubonye ko mu gihugu iyo ndwara itokwaduka tubonye ko mu bihugu bibanye iyo ndwara itokwaduka donc risque ko yaheze ubwo rucanco baraheza bakaruhagarika n'akarorero mu bihugu vy'i Burayi hari incanco zimwe zimwe bahagaritse nk'incanco za kolera z'indwara y'agasama ariko ubu nk'urucanco rw'indwara y'agasama bariko bararugarukana i Buraya kubera nabo mukurikiranya amakuru nabo nyene hari agasama ubu ugenda urabe kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi wandika ati rougeole mu Bufaransa uzobona ko hari abana ubu barwaye rougeole Buraya nabo nyene ubu barafise ibishobora gutuma ibiza nk'ivyo nabo nyene bibatera hari impunzi murazi ko hari intambara muri biya bihugu vy'i Buraya hamaze kuba intambara haraba impunzi n'ubuzima buramera nk'ubusubiye inyuma gatoyi rero ibihugu bica biza biriga kavuga biti ubu uru rucanco turugarukana tugira duse n'abarangiza ariko na cyane twagomba kumenya tuti mbega mubona gute ivyo gucandaga mu Burundi biriko biratera imbere mugeranye n'imyaka twahoramwo kazoza kameze gute ivyo gucandaga biriko biratera imbere cyane gose mfatira ku bintu bikuru bikuru ubwa mbere mu ntango murazi yuko gucandaga vyahereye mu ntara imwe ya Muramvya mugabo biri mu gihugu cose twatanguye ari incanco zitarenga 6 ariko ubu turakinga indwara zishika 12 kandi nkuru muzahora zihitana amagara y'abana bakiri bato ikigira gatatu hajya gucandaga bitera imbere iyo amagara y'abantu muri rusangi ariko aratera imbere ngomvye kuvuga iyo amavuriro agwiriye no gucandaga bica bigwira kuko ducandagira mu mavuriro hari akabazo nagombye kubaza na cyane turabona kenshi bakunda kuba bariko barahimiriza bavuga yuko ngo hadutse ngo ikiza ngo cakorera ngo hana burya hari urucanco rwakorera rutangwa mu Burundi kuko bikunda kuba biko biravugwa mu radio cyane urucanco rwa kolera aho iwacu i Burundi ntituratangura kurutanga kuko kolera mu bisanzwe twasa n'abari barayigije inyuma mugabo ubu niho iri kwiribonekeza kubera cyane ubukene bw'amazi ariko hariho umugambi uhari wo kuzotanga urwo rucanco cyane ku bantu bari ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika aho uwo mugera wama wibonekeje nivyo bita mu gifaransa vaccination préventive donc gukinga ivyo ibitokunda ko dukora ubu no gucandaga kugira dusubize inyuma ikiza kuko ivyo bikorwa iyo ari kiza kinini cyane hari ibiharuro bafatirako twerera ivyo biharuro ayiwacu ntiturabishikana ariko mu migambi hazoba gucandaga muri gucandaga nkuko dusanzwe dutanga izindi ncanco ariko go rucanco rurabaho gusa iwacu niho tutararuzana bica bimpa kukubaza gatoya akantu gato mvuze uti hari ibiharuro bafatira kugira ngo bavuga bati harakenewe ko haca haza urucanco vyihuta kugira ngo rutangura gucandaga mufatira ku biharuro nimba atari banga ni ibiharuro bimeze gute bingahe kuko mvuze iti ibiharuro bafatira ko mufatira ku bimeze gute bafatira ku gitigiri c'abantu bandura iyo ndwara ku munsi mbega bangana gute abantu naho bibabaje abantu bitaba Imana
kuko ni indwara mu bisanzwe tegerejwe kwica umuntu kuko hari amazi meza nta abantu barwara korera canke abantu bakurikije impanuro zo kwa muganga ntibarwara korera rero bafatira kuri ivyo bintu bibiri abandura indwara ku munsi ni bangahe mbega bihitana bangana gute bagereranya rero nibiza vyagiye biraba kw'isi no bakarorero ka vuba mu gihugu ca Malawi haheruka kuba ikiza c'indwara ya korera cyahitanye abantu benshi cyafasha abantu benshi ubwa mbere ku munsi nk'abantu 100,000 bakandura indwara ku munsi urumva ko ari benshi cyane ahi wacu ivyo biharuro nta n'icicumi dushikira ku munsi hagapfa abantu bashika 50 ku munsi urumva ivyo bintu biba biteye ubwoba niho rero baca bakoresha urwo rucanco nk'uburyo bumwe mu bundi bwo gukinga no kwigiza inyuma indwara ya kolera muri make kugira ndabahi ishusho y'ico bafatira ko twavuze ko ngo twovuga izindi ndwara zikunda kwibonekeza ngaha turangize mutera kamo nkeka na cyane cyane ko twavuze ko tuyibanda kugwaruka icugwaruka gukora kugira ngo ibyo gucandagwa bitera imbere kanabone bongere baronke ubucanco nivyo batari bazi baze kubimenya ahugwaruka go kwitura he kugira ngo bamenye ivyo biberekeye ngire boronke icanco mutera kamugwaruka akamunotero urwaruka bwa mbere nuko bokurikirana amakuru ajanye n'ivyo gucandaga kuko nabo birabaraba nababwiye ko hari incanco zimwe zimwe bashobora kuronka akandi kamuno batera nuko boterera agacumu k'ubumwe kugira turwanye ibihuha kuko barabishoboye babonye ibivugwa ku marezo sosio za Facebook, Instagram, WhatsApp ntibace bajana narwo bakabibeshuza babonye ari ibintu bihungabanya bibesha bivuga kutariko gucandaga ikindi ca gatatu nosaba urwaruka n'ubundi no guterera agacumu k'ubumwe cyane cyane ari urwaruka usanga rugifise batoyi babo bagicandagwa uha hama nabo kubiberekeye nabo nyene bicandagisha tubashimire muganga murakoze kubona mwitavye buno butumire nibutse yuko ari Dr Jean Claude Bizimana usanzwe murongoye umugambi w'igihugu jejwe gucandaga ari wo PEV tubashimire tubaze yuko muzosubira kutwitaba ni twabakene murakoze cyane n'ikindi gihe mu nteye akamo nzobitaba ndashimiye kandi n'abadukurikiranye n'abazodukurikirana murakoze